turi kumwe naramuravye demana bon tu naramuravye finalement le type nari normal assez anomalie je sinye kuvuga jewe sinye kukivuga urumva je sinye kukivuga jazo azoshaka nyanga ego vraiment twaraba ego vraiment yaranye ko ndumugenzi w'ikintu ego je sinye kukivuga ashaka kuvuture pango ashaka mvuture urumva je sinye kukivuga ntakomeye ashaka nyange Taylor 6 arafise anomalie mu mutwe arafise anomalie ni urumva je das ma preuve ngamuri telefone Andri ndiko ndandika naraheze nise my medicine is already dedicated kuri muhoza kabisa kintu kidasanzwe twibananize ikiganiro mwisozera rya kino kiganiro ngo mumbwira umuco umwe gusa ku nkuru yabaye ya Monia Frere na Mona World nyemba atari banga nyemba tutazuya kabuze biya bintu bivuga kiki cyo twirangiriza ikiganiro amatwibandanyirize bon bijya byo cyo nabwira coco sivyo Just bonjour, bon après-midi, bonsoir aussi. Bon, je sais pas là où vous êtes dans notre pays. Pour vous que vous êtes en du pays, bon, on met des pays. À l'extérieur du pays aussi, vous les diaspora, vous les diasporantes. J'espère que vous, tout le monde, vous êtes trop normal là. Disons comment c'est mon business, moi me commande kukiana. Mr. Go kuri micro, naje maze mu performing. Nize ko meze neza, kwa kundi hahandi ya escalier kwa kundi urabisi ko byameze neza cyane. Nyuma kamera ni the master, ni waje ngo aduha amasana ameze neza cyane, bimeze neza, biri en qualité, bisukuye. Nize ko meze neza. Ready, nyimbu ready rero, fitna subscribe. Sharinga kino kiganiro bize ko bimeze neza. Abataragibona nabo banse bakibone, babone umuntu tumwa. Imbere ya kamera tumwite gute? Mite R9, R9 musaza kabisa nize ko nashaka kumeze neza mbe kumbandanya nyuko mvuga ngo take 5 bro nize kumeze neza tumeze bien yes ni kazi na karibu kwa kino kiganiro cyangwa kino kiganiro okay kambanze ndamutse kwanza ngaba konzi wa ASTV yeah of course yo salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ni bon, ni cool, ni easy. Comme d'hab, vous êtes avec Elnan Baby, le rappeur qui déchire tout le temps, sans peur, sans arrêt. C'est du rap mortel. Quoi kundi hahandi? Yes sir. Byabindi. Yeah, of course. Muvutuzi. Yo tuguturabaye naye tushaka mutabura gute abantu shaka batakuruzi bakunda kubona mu bintu bitandukanye. Bon, urashaka kunyita ukumbona bivanye n'ukuntu nkora n'iki urumva kuko hari n'abandi usanga kuko hari nk'abandi banyita ukundi kuntu eretisa oya hari nk'abandi baba banyita nk'ukundi kuntu bon sinzi maybe ariko bivana no kumbona ufise ingene umwita yeah of course yeah yes turi kumwe na R9 nize ko nashaka ko ameze neza nakubwiye ko kuri micro ni Mr. Go tuganire kaduha na R9 nabwiye ko ameze neza turi kwisije cyo kuri statut R9 ni muri atandukanye ari indimbo zitandukanye ba of course nizere ko abari benshi mu muzi mu gica cy'u Burundi n'umusaza n'umukire ni manager nako style zozo ntava kwa kundi hahandi. Yeah, of course. Yani ncho mgachocho kwambara kabego nje jize. Yeah, of course. Kuko numo influencer ikimuranga ategetswe kuba ari clean, proper. Yeah. Kwa mafisi isuku. Yeah, of course. Kubegwa n'ivyawe. So bon. Yeah, of course. Kubegwa n'ivyo by'iwanje. Nana petit baso de filles ushaka kugira abakobwa ukabona bizaze intambamye kwa kwa gastiri naki wawe kubegwa n'ivyo wawe ugasanga nyene petit baso ntizibuza mu byama obstacle nyene cyo byumva nyene wape bon ama obstacle arashika kuri muntu wese arashaka kubona yambaye akabegwa akagira gute urumva ukazona agahora n'ama obstacle ya kuko icuno bya coco buri muntu
kuko nta muntu n'umwe wo kuri iyi si atorana n'amabstacle. Yes, abantu benshi batubwira ko Hernan ashobora kuba ari umudiaspora. Biya bintu bivuga iki ku bantu benshi bashobora kuba bakwitiranya kw'iri jambo rivuga ko ushobora kuba umudiaspora bivanye n'imvugo ushobora kuvuga mbere y'abantu canke kumvuza ko ushobora kuba wizi icongereza cyane devant public. Bashobora kuvuga ko ushobora kuba umudiaspora. Ubivuga iki nk'abantu bakunda kwita iryo zina ga Hernan? Bon, jewe the first time ntabwo ndi umudiaspora. Je kunda umurundi mba nga mu Burundi niho navukiye niho nakuriye. Je no bon iki naco kuba nzi icongereza si George nyene gusa, but maybe hari abandi bakizi, of course hari n'abandi bakizi kandi bakindusha mugaje sinuvuga ko ndi mu diaspora gusa je vraiment icongereza kindimwa ndagikunda navuga ururimi rumwe nk'iki. Yeah, of course. Yes, Hernan, none ko tumaze kumva ko ushobora kuba umurundi, amakuru adusumbira uri umuririmbyi kandi ageze ku ntambwe idasanzwe. Je mbere ko ncambandanya gatoya ndazi ko abandi ushobora gusanga atabyo bashaka, jewe ngira akantu gatoya gusa kaza kunyemeza cya kintu yacu cyumva. Okay. Of course. Yeah. I'm so magic and so amazing. Johnny Trumpet, ndayibatamwo. I'm the rapper, kandi yiyemera. Aho nciye shika ndabafuta. Nyita star boy, chago nyita swag boy. Koko ndi up kandi niko biri. Rap nation nayo irabizi. Kode danger muri rap make out. Shika nera freestyle. Yes. Nizere ko urukora dukurikana manzo kuma amashi kwanza. Udakomya amashi ikigano cyo ndakirangiriza hano. Urumva ko ari umusaza indirimbo yiwe nindi uko ko shaka kuba indirimbo igakangaye. Tuba turindira manza garura mate. Bimeze neza cyane nawe urumva ko akahogwa amaze kuba yo kagarura n'umuririmbyi n'umurapper ageze ku ntambwe idasanzwe nawe uramuzi 9 R9 kwa kundi nyine hahande kuri ya sikari idasanzwe. Nizeye ko mu muziki tuyage kwisije ya Hernan tugatwage kwisije ya yumwe mu ba YouTuber ndashaka kuvuga demana. Nizeye ko muzi. Yeah, of course ndamuzi. Yes, demana numwe mu ba YouTuber babona ko yarafise intambwe nini cyane yaragejeje umuziki w'Uburundi hana atari hato nyimba atari banga. Yeah, of course. Mugaye cyo bwira cyo demana ni before you ko mu YouTuber yari umuririmbyi kandi yari mu rapper. Yeah. Demana afise indirimbo nyinshi. Asi indirimbo yitwa Simenyegwa. Niggas in trouble. Ni nyinshi sana sinazivuga. Ariko cyo bwira coco demana yagiye mu bon yaragiye muri career ya music. Abona violence. Acha ati bon niyo acete nko kuja mu bon ariko muri make se mu YouTuber comme tel. Non? Nabwo mu YouTuber yari mu promoter. Yara promotinga. Bon, yara promotinga nka peti wa kids. Indiyimbo. Yara promoting. Gusa ikibazo abantu benshi bavuga ati demana avuga ibintu bizima. Ari ikibazo kifi afise no mu discipline. Bon, nabwo mu discipline. Uya mu bintu yavuga bavuga yakurusha imvugo ziri bizarre ko. Bon, byashoboka je ako jewe si bon ako je ibyo ego yaravuga muga ego yaravuga muga jewe naravuga ati bon c'est son choix nibashatse kuba moins discipliné jewe c'est son choix pourquoi je peux pas l'empêcher. Ouais. Gushika umwana isaha demana bona ko atari umuntu muzima mu mutwe. Hernan n'umuntu umwe mu bashoboye kugenda gutembera demana hanashaka kuba aherereye. Nibaza ko ikibazo yababwiye ko ashobora kuba afise n'igiki ga Hernan ku bantu bakitiwe bashika aho hantu ashobora kuba aherereye yo bafise ikibazo nyabaki nk'abantu bashobora kuba bagiye kumutemberera mu kumva neza ikintu nyamukuru demana cyangwa ingwara nyamukuru ashobora kuba afise. Bon muka umva nabwire demana we navyemerera urumva muri make urumva
muri make iyo umuntu agwaye mu mutwe yefse ubugwayi bwo mu mutwe ubimubwiye ntabyemera ntashaka byemera ahubwo cabona umengo uri kigugu wewe oya ahubwo cabona umengo uramwanse wamusuzuguye ahubwo nta bwenge ufise urumva bon jewe ego hakiganiro ndakoze muri Radio TV twara kumwe na radio promoter ego ndazi ico kiganiro cara traininze sana narakibonye kigisohoka kuri YouTube narakibonye no kuri Facebook narakibonye bon mugaje turiko mugaje naramubajije turi kumwe naramuravye demana bon naramuravye narabati finalement le type n'est normal assez anomalie je sinye kuvuga jewe sinye kukivuga urumva je sinye kukivuga jazo azoshaka nyanga ego vraiment twaraba ego vraiment yaranye ko ndumugenzi w'ikintu ego je sinye kukivuga ashaka kuvuture pango ashaka mvuture urumva je sinye kukivuga ntakomeye ashaka nyange Taylor 6 arafise anomalie mu mutwe arafise anomalie ni urumva je ndafise ma preuve ngamuri telefone urumva kuko ariki ndafise ma preuve urumva kuko arkiganiro akesi igeze gukora muri waka arabivuga belge general narakibonye ndati c'est pas possible finalement je n'en faut arkiganiro yakoze aranyumvisha n'indirimbo ndati en tout cas c'est quoi urumva ariko rero R9 buriya demana abantu bavuga ko ashobora kuba yararozwe nk'iyo turabona bivanye n'ibyo tushobora tubonesha amaso abandi nabo bakavuga ko ashobora kuba ari ibintu byishankwa biyayura umutwe bya bintu nyine nawe tuvyumva no gute none ntibamuroze ari abavuze ko yinywesha amadroge n'ivyo yacomye c'est vrai ari yinywesha amadroge ouais muri make biya byose muri make arafata ama drugs yes ibintu byose agira rero si ibyo bamuroza ahubwo n'ubwo buri muri yo bivanye n'ibintagumanywa bon ahubwo iki novuga arafata ibintu birenze ari nwesha muri terme y'abajeune ari nwesha ibintu birenze ariko mugaya yaraduhaye igisasu c'indirimbo ngira ngo biya bintu byo bituma adu ibintu mugaba bacha bavanga indimbo ifite amajambo abiri nivyo haye of course agasi imwe gusa ari n'indi fisi muga sinamenya ko yasohotse akoma induru ivuga gute tu oya dushishizeho nyine yavuga nyamba oya kande kumvisha nka muri telefone ariko mugabo buradushizamo gatoya mugihe turayumviriza nyine yavuga nimba atari banga je defse nga muri telefone mwe mwayumviriza impashire ngaye reka twegeze imbere zimya ibirofa sinje bintu nese matari cyane n'indirimbo yiwe ndabwire instrument ndabwire beat ni indirimbo arura amajambo cyane inyoni zako zaririmba nukuri muri Burundi turagwagije sinibaza ko dufise abantu bazimba muri make twarabuze muri make turabuze umuntu yavugira industry ariko R9 tugerageje kuraba buriya ibintu demana byinshi yavuga 80% n'ukuri n'ukuri bon ubu abwo buntu bavuga ko muri make byaratoruye ubu byaratoruye vraiment muga arakanye yavuze ngira barakumvise ngo yirirwa ku isi agataha kwa kundi nyene ngo mwijuru atwo kantu ugerageje kukumva karimo yandi bajambo
harimo ibindi bintu urumva harimo ibindi bintu ariko demana hari ikintu yigeze kuvuga aravuga ku bantu b'abaririmbyi ukuntu bagomba bisemba ndakunda avuga ariko simuvuze wewe ntiwisemba ndabizi wowe uri umuntu umushefu ukuntu abaririmbyi bagomba bisemba ugasanga ariko bisemba aba étranger kuriya na kuriya ugasanga ntibari ko bari agaciro ubwabo biya bintu ntaco bivuga nk'umuririmbyi mugenzi w'abandi baririmbyi bon javuga ko bisemba ko bagira gute urumva sha ico kinaco nabivuga ko bisemba oye urumva bisemba batisemba birabaraba ça me regarde pas ni bisemba jewe ikindaba n'ivyo wanje wunigana n'isupu iwawe bisigaye shauria ibisigaye I don't care bro I don't care yeah of course hajya ukaruvuze gasigura ikirega je m'en fous je m'en fous of course muri France ni je m'en fous yes R9 turagomba kumenya ikintu kimwe jewe ngira ngo nije nshaka kukimenya abandi bashaka ko bakizi yararongoye ntararongora dufite amakuru atubwira ko ashaka kuba ari kumwe na Muhoza I don't know ushaka kuduha umuco tumenye bya bintu nyamba atari banga bon jewe cyambere na mbere ntabwo ndagira mariage akwice ikintu coco kucamoza coco kuvyavuga ko turi kumwe turi mu rukundo nivyo it's true story nivyo yeah of course kwara bon icambere na mbere Muhoza icambere na mbere naramufana burya twamuzaranga hayo vyemeze bon Muhoza na narabizi kwara ndazi before yuko dutangura n'ikiganiro ari pastor wa nyina ashizeko nawaca arashirako yeah of course bon ica mbere ukuntu byatanguye Muhoza ndamubonye neretse kubona kwa Landry neretse kumubona kwa Landry hakigade yabahuje na Estanish urumva muga sinagira ko kugiheza cyabati mais ariko nanse ko afisa kantu ko kurimba bien bon ahandi candamona mu kiganiro yakoze muri Siren Vibes bakoranye na Ozi irakoze wari musi wa mbere ndakiraba urumva mukunzi oya narakiravye ndakiraba hagira ahantu amusaba agire ndazi umuririmbyi iyo akora emission birajana na acapella yego yeah of course amusaba agira acapella araririmba akiririmba aho nyene gusa akirimba emotion zawe ziraduga bon suko ko emotion ziraduze akirimba vraiment narumvise uraja mu yindi si oya none bivuge oya muri make akiririmba tobora mzee je sais pas quoi dire akiririmba narumvise umengo wa ugiye handi hantu ega nivyo nyene ngira nuko tabivuga mu yindi si ngira nuko nevuga ubu rero aho biri L9 na Muhoza umurundi kazi baruko bon umva narumvise arimba bien ati quoi none harigeze nararegeye no kuregera niko nicege narakiraje sinakomanta ariko no gukomanta ndakomansa kubw'indirimbo gusa kubw'akajwi urumva uraregeye urumva ndabati canja nacanja kuri Instagram ndamufollowinga canja kuri YouTube urumva cabati mugare metro zabashina turihagararako uyu rero uyu rero basha tundazi uyu nuwawe usuba ngo nuwanje yume vyumye usuba ngo nuwanje uyu ngiye kumusapotinga wangira gute bihera bitangura mu kumusapotinga bigira gute ariko harageze ahantu nihagararako biranga
none posta kuri page yanje ndamubwira ko ndavuga ko ndamukunda kuko hari n'abandi benshi bamukunda oya ko hari n'abandi benshi babibonye baratangara ko hari bamwe bagenda babona ku ma story ndamuposta sana ati none babaza ati none we nibiki ubwo ndamukunda ngati wapi ndabati wapi jewe ndamukunda ndamufana tu bisanzwe barambwira ati wowe uramukunda teka shanya jewe wapi narageze ahantu ewanyu nizere ko mbakaho vraiment ano nikintu nabwira ndamukunda sana fo nawe nyene avyumva hari muhoza ena namukunda cyane kwa kundi nyene hahandi twibandanize mu isoza cy'ikiganiro nize ko bimeze neza biriko bigenda kuri ya niveau idasanzwe Nise my medicine is already dedicated kuri muhoza kabisa kintu kidasanzwe twibandanize ikiganiro mwisozera rya kino kiganiro ngo mumbwira umuco umwe gusa ku nkuru yabaye ya Monia Frere na Mona World nyemba atari banga nyemba tutazuya kabuze biya bintu bivuga kiki cyo twirangiriza ikiganiro amatwibandanyirize bon bijya cyo bya coco sivyo ya ijya video yawe kera sivyo wewe uvyemeza gute none bandanya gute je amakuru naronse ngo nakagwi k'abantu bacirondeza gasubiremo nakagwi k'abantu bacirondeza kandi bishonji bashaka kuvumira ku muntu babicishije ku bucafuza igereza umusaza kandi rero wewe takongere taruraga cyamijo yes twibandaniza ikiganiro twirangiriza ikiganiro nize ko meze neza numva ko abantu mu gicu Burundi yabandi bajanye muri police abandi bajara muri mwe abandi bajara muri mwe abandi bakaja muri police abandi bakaja muri negative abandi muri positive nize ko oya hola beras ko muhaza bamuhakinze imbaga ziwe yeah of course kandi abaravye nabe boburana kuko n'umugore wawe umva je mugandi twoburana bari bahakinze YouTube yiwe na Instagram na Facebook imanishimwe ko babigaruje YouTube na Instagram barabigaruje me Facebook niyoshatse bayigaruje baca babije gukayinda ariko cyo kubya coco ndagaye abo bantu babigize ndabagaye ndabateye ivyatsi urumva ndabateye ivyatsi azoguma akora bakoma hit mu maramare yeah of course madamu wawe azoguma akora bakoma hit ndagasubiye mu madamu wawe aguma akora baby la je tout gosha arigara abantu bibaza ko ndikumvuga muhoza ndikumvuga madamu wa L9 azoguma agira gute abakoma abatemwa amahiti mu maramare bazoburiyo baca bazoburiyo ahungiye ico ndabwacho bey weguma bakoma batemwa amahiti kandi nikindi kintu ari n'abantu ngene muri iyi minsi shaka ko tuzokorana uwa mbere madame arimwe yeah korabo yihuta kolabo yanje ndamuhoza kandi narabizi nizera ko yamaze no kuvyumva hari maili nubwo atarakora hari maili nubwo yapoteye hari Mokanzi Vanya Ice Dramati La Vache Originale Mone yawo amusize he Monya tuzokorana ntaribe cyane ntumwemera oya ndamwemera kubera bya bidiye oya si bijya bidiye nikindi kintu abwa kandi mbwira congrats Monya na Big Face n'abandi bose na Rock kuko igikorwa barekuye kimeze fresh kabisa sana none abantu aba remix bagenda bakiraba abantu bashaka kuvuga ko umuntu ya Frere atandera fisi basaze bacomye cyangwa bavuga ibyo batazi basaze bacomye
canke bavuga ivyo batanze. twirangiriza ikiganiro nizere ko bimeze neza twibandanize mu vyunguka shairi naye kabisa kwa kundi nyene nizere ko bimeze neza Mr. Go kuri micro no makumuraganira nyuma kamera ni Master no badufasha kugira ngo amasanamu yama ameze neza amajwi ameze neza nizere ko R9 nashaka kumeze neza mbandanya ndamurangiriza mvuga ngo take 5 ko yabanye nanje mu bimeze neza nanje nizere ko tuzosubira mu kindi kiganiro ciao ciao